wewe uyobora kongera ugatagatifuza Eklezia, birabereye ko tugira umunsi mukuru duhimbaza kandi dusamiriza izina ryawe. Nkako uyu munsi igihugu cy'abakwemera cyakoraniye hano muri no sengero, aho bazokuninahariza n'umutima ukwiyeguriye, aho ijambo ryawe rizokwigishwa, aho igihugu cyawe kizogaburirwa mu masakramentu, aho Eklezia yawe yifuza kwama iterera impundu yo kuninahaza udahengeshanya. Iyi ngoro igiye kuba ishusho rya Eklezia Kristo yatagatifuje ku buryo budasanzwe n'amaraso yiwe, ayakwama isayangano ninahazwa, ayuzuza kandi ubutore bushingiye ku kwemera kutayegayega, ayigira umuvyeyi yibaruka mu bubasha bwa mutima mweranda. Ni Eklezia nyeranda, umuzabibu witorewe n'umukama, akawushariza n'utubuyenge tw'ubwoko bwose. Niwe yubaka, akayikuza, akayikomeza, akayitambutsa yerekeza mu bwami bw'ijuru. Ni Eklezia yuzuye agahimbare, ihema ry'Imana n'abantu, ingoro nyeranda yubatswe n'amabuye mazima ishingiye ku batuma. Yezu Kristo nawe akayibera ibuye rikuru ry'ishimikiro. Ni Eklezia ikayangana ubwiza, gisagara cubatswe ahakirurutse, ikaberwa n'ukwami cy'ibibatsi tamanzuye mu muco w'umwagazi, n'indirimbo zihimbaza abatoni b'Imana ziguma zisamiranira. None rero mukama turagusavye tugutakambira ngushungururire imihezagiro iva mu ijuru kuri iyi sengero, ize yamara ikibanza ceranda no kuri iyi altari, kugira ngo ibe igenewe kwama iherezwa ko igihe cyose inkuka ya Kristo. Muri ino sengero inema y'Imana irama yuhagira abantu batyorora ibicumuro, maze dawe mu gupfana n'umwana wawe bavukire ubuzima bw'ijuru. Muri ino sengero abatoni bawe mukikuza imeza rutari bunze ubumwe bahimbaza Pasika, baragirwa bashasha n'ijambo rya Kristo hamwe n'ifungurwa y'umubiri wiwe. Muri ino sengero hari amasamirizwa inkuka z'ibisabisho bikuninahaza, amajwi y'abamarayika ahure n'ay'abantu, maze kubukiro bw'abantu ibisabisho vyawe biguherezwa biduga iyo uri mu ijuru. Muri ino sengero aboro barama bitwararikwa, abacinyizwa baronkera umwidegemvyo, kandi abana b'abantu bakwegukiye bame bahambikirwa iteka, gushikaho muri iyo umuryango w'abawe umaze gukirurutswa uhimbagwe no gushika muri Yerusalemu yo mu ijuru. Turigusabishije Yesu Kristo umwana wawe n'umukama wacu, Imana musangiye ubuzima n'ingoma hamwe na mutima mweranda ubu no mu myaka yose. Imana isengero umwepiskopi gire ashisiga amavuta meranda, amavuta ya Kristima, iyi altari nyeranda y'amavuta asigwa abagira baronka isakaramentu ry'abatisimu, y'amavuta asigwa baronka confirmation, y'amavuta asigwa abagira batigwa abasacerdoti, y'amavuta asigwa n'abepiskopi. Muri ico gihe rero dusenge, ariko kandi n'abaririmbyi batuje imbere baduterera akaririmbo ati ngiri hema ry'Imana n'abantu nitugire Kristo.